gwa gasore waramubonye amaso mu yandi naramubonye gwa gasore naramubonye yego hajya wibaza yuko gwa gasore wowe wamubonye wari ufise nk'imyaka ingahe igihe wabona gwa gasore narafise mu mwaka imyaka 20 imyaka 20 hajya kera woba imbere yuko uja kubaka ugwawe warehejwe n'abahungu bangahe abahungu babiri nyuma ndemera umwe mbwira akajambo bibi bakubwiye baza kukuresha kakuryoheye cyane utazopfa wibagiye barambare ndagushimye asaka tubane andi abari tugende tubane wowe ntiwagorana sinagorana sina bakunzi ba Isaac TV bakunzi beza service bakunzi ba Isaac TV sinabiwa bitanishina nawe hivyo ni bakunzi ba Isaac TV bakunzi beza service mani bazagire Isaac TV ho Yes, what's up bakunzi ba Isaac TV umeze gute umeze neza agenda aho ndameze neza kandi ashimira Imana the first reka manashimira abakunzi ba Isaac TV bo badahengeshanya huguma bakurikirana ibiganiro byacu mwebwe muguma mudutera intege biciye mu buhinga butandukanye mu butandukaniro bwanyu abadukurikirana bari mu Burundi cyangwa bari hanze y'igihugu reka tubabwire yuko tubakunda cyane gose yap ntaravuga byinshi cyane gose today tugiye gutemberera umubibi umutate muraza kumubona n'umubibi navuga yuko ari inararibonye hano mu gihugu cyacu Burundi sinzi uko navuga baburikukiye arenze nababurikukiye nibaza yuko byinshi tuza kubimenya kuriwe cyane gose nkuko mubizi rero kuri micro za Isaac TV ni MC Ivan Mutima wa Burundi behind camera ni Juma Jux reka twakire uno mubibi wacu mu bwami bwa Isaac TV kugira ngo aturamutse yongera natwibwire hama twongere dushobore kumumenya twongere tunayage na cyane cyane ko twamusanze no muhira aduhe n'ubugari bibi reka ndakuramutse cyane yego yambo ni sawa meze neza yego turashima Imana Imana nutushima yego ndabonye ndashima Imana nande ndabakunda yego nje umukecuru wa kera kabisa kongereza akajwi gatonya je ndi umukecuru wa kera twarabana neza na mama n'abandi kandi basokuru n'abatate bakuzana papa n'abakuzana mama tukakwa pamoja tukapendana mundosa aza muhiri wacu tukamugaburira tukakina n'abandi abana bibi tugende buke hajya bibi bakwita gute nitwa Bonane Sala Bonane Sala nitwa Bonane Sala hajya rero kuri Bonane abari umusi wawe mukuru na kera papa yariho yaratukira umuzi mukuru aratukira umuzi mukuru mwana wanje waduka ko Bonane ndakugira umusi mukuru tora papa yaranezera na muryango wanje wasara baranezererwa yes bakunzi ba Isaac TV nababwiye yuko we are on time tuguma tubazana ibintu bimeze neza kandi bisukuye twifuza kumenya ubuzima kirema muntu ashobora kuba bayemo bibi tukiri ngaha nyene wowe ufise imyaka ingahe bibi sese tabizi imyaka mfise Nudi nyako ufise yego akira sange mfise 50 kubera mfise abazukuru namaze gukura yego dore maze kwa muzee kwa muzee sana cyangwa usanga ufise na 40 mfise 40 nyene kwa 40 ariko kare wari wambwiye yuko umenga ufise nk'ijana ntiwibuka ushobora mfise ijana sinshobora kwibuka kubera papa na mama banje barafuye kera sinshaka kubimenya none akaranga muntu ufise bibi ndagafise uragafise afise ndagafise none ntikari kimyaka ufise cyangwa wapfuye gutomboza nyene uko nyene tomboze gusa barambara imyaka imyaka ingana baranje ndamyaka zuzi papa wanje yarafuye sinabizi kushaka kumenya imyaka yanjye kubera kangamundi yamba turi kutarimo karatakaye none bibi tugende buke wowe hagiye uba warigeze kuba ubona abami bambarundi nka kujya tuvuga ngo bantare rushatsi bamwezi gisabo bande bandize Charles cyangwa wabonye abaganwa nta bami wabonye oya nababonye kwera sinshaka kubesha kubera je nari muri Kongo
wari muri Kongo muri Kongo ukora iki papa wacu yarakora hariya muri Kongo batwaye abazungu hanyuma turicara hariya turakurira hariya sishaka kumenya abantu kwesa kubesha yego niyo mwari marahungiye cankwe batwaye abazungu hariya abazungu barakuye bapapa ngaho Burundi bakatora hariya gukora muri Kongo none babatwaye kubera iki babatwaye kuba akazi gusa barabaye akazi hanyuma turicara hariya barapasoya turazi wacu basi turazi wacu basi twabangaye iwacu Burundi yego igihe mwaza hari hatwara umukuru w'igihugu wawe nani uyo sinkumugeta urwakwaje kwarari Rwagasore niyo yatwara Rwagasore waramubonye amaso mu yandi naramubonye Rwagasore naramubonye yego hajya wibaza yuko Rwagasore wowe wamubonye wari ufise nk'imyaka ingahe igihe wabona Rwagasore narafise mu mwaka imyaka 200 imyaka 200 yego tuvuge hari nko mu 61 mu 58 uko naramubonye Gasore nari mwana mutoya ufite imyaka 200 yego reka rero tugende buke bibi turakeneye kumenya neza na neza aho hambere hahise abigeme wasanga bafise inyifato cankwe indero itandukanye n'abigeme bubu ndakeneye kumenya wewe mu buto bw'iwawe waranzwe niki wakunda iki warushushe nk'ibi tubona by'abigeme bubu oya bari bana twitonda tucara muhira tukakora byo muhira gutema tutatembera hariya muri Kongo twari heza tukaca twitonda tukifata neza nyine lakini abakobwa bubu twakuriyemo siyo kimwe n'ubu oya kera none bibi tugende buke hajya kera woba imbere yuko uja kubaka ugwawe warehejwe n'abahungu bangahe abahungu babiri nyuma ndemera umwe turabana ugira gatatu ni waciye wemera nico nemera gatatu mbwira akajambo bibi bakubwiye igihe baza kukuresha kakuryoheye cyane utazopfa wibagiye barambare ndagushimye ashaka tubane nandi abari tugende tubane wowe ntiwagorana sinagorana sinatembera nari muhira gusa baraze kundesha muhira ndagenda turabana baje turabana neza kabisa ntaho byashikaka kubwira ati sheri ndagukunda ntakubonye sisinzira ntakubonye sintori tiro sinjya ego barabivuganye umugabo agukunze ndashaka kubona ndashaka kureka gusinzira wewe yaca kubwira gute ndutembera icara ngaho gusa ndutembera ndamukobwa umugore agiye ku mugabo yatembera yatembera kwicara hamwe n'umugabo wawe mugatera inkuru n'umugabo wawe abandi nabo bagenda gutembera kubera ndanjoga nanyo kubera none wewe bibi akajambo wakunda kubwira umusheri wawe kugira ngo kamuryohere ni nkakahe niko dukeneye kumenya kubera twarakundana sinakunda gutembera turatera inkuru gusa n'umugabo wanje bakubera sinanywa inzoga no gutema sinatembera nari muhira gusa umugabo waje tukakundana iyo twakanye umubisi wese cyayigenda kundi mugore nandi gasigara ngaha ngo kera bibi ngo iyo umwigeme hajya kera abigeme ntibasambana ugasanga ari nyabije byandi tuzi hariya mu kazu araryamanye n'umuhungu agacavayo hajya kera mwebwe mugicaruka mwebwe mugikura ntibyakunda ko ya baba kera kabisa kiri ubu no biba kiri gusa twakuze twacuruza n'abagabo twari muhira gusa umugabo akurondera akagana kurondera ko muhira ko mama wawe na papa wawe umushimye akamukaca muvugana bakavugana n'abavyeyi bawe hajya wewe bagukoye inka zingahe bibikonzi nainga bangoye je ari muri Kongo ndibakoye binga
bagakora amahera gusa. Bibi turakeneye kumenya neza ugeranije indero y'abigeme ba kera mwebwe mugikura mwebwe mukiri bato n'indero y'abigeme bubu ubona itandukaniro ryo bariri he siye kimwe kaza bakera n'ubusi bose abubu n'amashira soni urasore bandi batinya bavuga so ni papa wanyisho kurondera umugabo ndemudo munzu na papa akiri bubu baragenda bakagenda n'abakaza kuba papa babasumba bakaza sato n'ijoro bakaza muhira akiri kera ndio tutatembera yego hajya kera impuzu wari wemerewe kwambara n'indi utari wemerewe kwambara ndavuga nkuko abigeme burasanga bambaye ama mini jupe donc utujipo tugera ngaha ugasanga bambaye amakora ugasanga bambaye utuntu twinshi tutandukanye kuri wewe impuzu wari wemerewe kwambara nizo utari wemerewe kwambara ugikura zari nkiza yari twambaye ibitenge gusa ndabakanye twambara twekera yego kabisa hajya we hari impuzu bitwa ngo nutubindo nta tubindo nta kabindo wigeze wambara oya umuntu urumva wabonye wewe yari gwa gasore nabo nyene none mwabana hafi na hafi oya twababona gusa baze gutembera mu masite no twababona sawa reka rero tugende ku kandi ka etape bi hagira ukunda gukurikirana umuziki imiziki y'abasani bo mu Burundi Yego nakurikira imirimbo y'abakristo gusa y'abakristo y'abasani sishaka kwira kubera sindayikunda kunda gusa y'abakristo gusa imirimbo y'abakristo nakunda none nk'indirimbo y'abakristo zini yahebi buturirimbire gatonya tumbe kuyiza uravuga muracheka atawale yo mwambie Yesu atawale yo mwambie Yesu atawale kweli kuhisemo ukaririmbo bibi mimi napenda sana kuimba sana ya Kiswahili napenda bibi twagusanze ngawe nyene be nta bana ufise oya abana baragiye kwabigwa ndenje nga ufise abana bangahe abana batatu bose baramaze kugenda kwabigwa bose nta numwe musigaranye ngana oya izo muhugu mwana yana ariko kuterera ariko bibumenga umenga imvura iguye amazi ahora gufatira ngaha ntaho urayinjira mu nzu ari waje aratobosha amabati yaraheze none abana bawe ko batagufasha bibi ngo bazo abana bagenda akazi bafise umuhungu bagenda akazi afise nta kadafise bose nta kazi bafise n'umukobwa wanjye akazi afise pole sana ariko ntaco ngira ngo Imana izohindura amateka ariko twufungura ndaza uraturonka mundu akasigira ijana ngagasigira ihumbi ngandajya mundu umwe ikiro kibiharage akabibisi 3 ingia ndazironka Imana izizanye ndazironka ariko cyanga akasigira igihumbi akasigira 2 ndajya yego umva ata muntu agusigiye wewe ntushobora wewe nta ufisukura amahera nta nahamufise ukuri ushobora urabona sinshobora gucuza narabuza amahera yo gucuruza ariko iyi parcelle ni gwawe urapangishije arapanga abandi baricaye gusa okay ariko ni sawa ariko nk'ubu mwana wa Imana imuhaye amahera agaca yubaka byosha bigenda neza amahera mundu akazi afise amahera azobaka kure amahera bizogenda neza none usenga none yego ko Imana ibikoze Imana ibikoze njo gusenga tugasenga Imana nyene Imana ibikoze azobaka tara n'umufundi turusha amabati bibi kera ukiri inkumi wahora ubona ufise imishatsi yirabura imeze neza ariko umaze kugira indi mishatsi yera ku mutwe wiyumva gute umaze kugira imishatsi yera ku mutwe ariko urishimye kameme kubona ufise imishatsi yera utanacibuka n'imyaka biboneka yuko ni ikimenyetso kitwereka ko ukuze cyane yego kwenda kuze cyane okay abi biri tubwira yuko ngo umuntu ngo Imana ngimuha imisi 120 ndaze mu misi 120 uburamo nk'itatu nego so ifa abura mitatu nyine niko wazamani kabisa bibi none turakeneye kumenya bibi muri buno buzima bwa misi yose uba mbega muri no misi ni urazi izina ry'umupresident twari igihugu cyacu Burundi ndashimiye
nitwa Ndayishimiye. Ndayishimiye irindi si kumugenge Ndayishimiye ndo nayo atusi wengine unayo Ndayishimiye de quartier basi mwanaongoza hapa mwa hii quartier yetu sio jina yake kweli nyumba 10 ba jamari na papa kule chini sio majina yao jamari jamii na yua wote kwa yule sebajuru bibi ikiganiro kizoshika kure cyane gose kizoshika kure turakeneye ugire ijambo ushobora guhanura ugwaruka gubu mbega ugwaruka gubu kugira ngo rumere nka mwebwe gwiteza imbere gubake abigeme bubake abahungu bubake bareke inzira z'ubusambanyi bareke inzira zo kunwa ibiyayura mutwe bitandukanye wewe nk'umubibi watwitangiye imbere inararibonye mu gihugu cyacu Burundi ufite imyaka myinshi ndetse utanacibuka n'imyaka yawe niki kintu nyamukuru ubona wohanura abajene umujene wose afise ubwenge akwicara hamwe akaraba ibintu bibujumbura bire biko binakwenda batware nabo amane bawezangira bakomera yego umuntu wose afise ubwenge kintu cyose umuntu afise ubwenge ni gusenga ni byambere none usenze ibintu byose bizogenda neza akiro ugize mugaba kagenda gucyo nakintu urakora umukuru w'igihugu akunda kuvuga ngo dusenge dukora ngo dukore dusenga musenge cyane igihugu cyacu tukigende neza n'abantu bose baramusengera nani ndashimiye amusengera mama witwa Ndayishimiye Varisite bibi hajya wewe nk'ikiro cy'umuceri niho kimara ikiro cy'umuceri leo sawa kugira nusu gusa ndasubiza kumariza inusu y'umuceri ariko urayiheza iri kumwe n'inusu y'ibiharage nusu y'ibiharage n'umuceri sisa kuheza ariko ari nk'inusu y'umuceri n'inusu y'ibiharage ibyo urabiheza nta kibazo yego akine edeno uno musi nayo umuceri uno musi irobe nayeza akine sisa kumara umuceri ikiro inusu yose sisa kuyibariza byiza cyane bibi none hariya nta bugari watetse kugira ngo tugene dufunguye hariya bugari muzombarira mutogaruka ndabarondere ubugari buriho je ndishikira mu nzu hariya mu isafuriya ndishikira nda problem shika bibi ari kumenga umenyereye igiswahili cyane kubera wabaye muri Kongo mwanya muri ndio namenye igiswahili kweli nari argo naragenda barambaza ngo wewe uri muzayi wawe bara wewe kubera kuvuga igiswahili urasema nariko mu Rundi ko muzayi urasema Kiswahili tu namaze gukimenya boro muri Kirundi kubera nakunda kuduga ruguru ariko Umurundi kazari niko ndi Murundi hajye wavukiye mu ntari ya hebi papa tukimwaro Imwaro nawe uri umunyamwaro yego umunyamwaro Imwaro hari ikomine nimwe ya Mwaro wobuze zamani kwana yose zo kuyotemera maze sikusendeko naremenya kera ko naragendayo none kuva uva muri Zaire muri Kongo n'ubu nturasubira kuva uva muri uravuye muri Kongo muri Zaire urashitse mu Burundi Bujumbura nturasubira kuja mu ntara za ruguru naragenda muvyara naragenda kora mucyo yarafuye sinasubiriye ntiwasubiye akira n'ikirundi kitanda kimenya kubera naragenda gutemberayo akiri kuva muvyara yarafuye sindasubira ruguru Bujumbura gusa none nk'ubu bibi nk'uwavuga ati jewe ujya mu bibi ngo mandamuhe nk'umutahe ashobore kugira ibyo adandaje akoreho kudandaza urabizi ndabizi nafise yaki 10 naradandaza kabisa amahera nararonga amahera menshi akiri kuva mu amahera yarabuze sindandaza narahevye kubera ngo ibintu byose baraduze be kera torangura ikibibe cy'amavuta majana 205 asa amavuta yamaze kuba Iraki none nk'ubu bibi ni yahe myuga muri wewe uzi cyangwa nakaye kazi ubona ushobora gahwanye n'imyaka office ya gucuruza amavuta ngazara ngasira ngaha ngazara nini ikaranga ibintu byose sabuni ngashiranga ibintu byashaka kubikora kubera narabimenyereye taragurangura amasabuni byose turasera tukashiranga arakini ubu kubera mutaye mfise narahevye none nk'ubu ubona kugira ngo ushobore kudandaza ivyo bintu byose uri kuriyumvira kugira bize biragufasha
donc bigufashe kubaka inzu yawe kugira ntusubire kuzuranyagirwa mu ijoro imvura iguye cyangwa ndabona yuko nahajya inzu yamaze kumererwa nabi iri mu gutemba nk'amafaranga ubona uyaronse wodandaza ukiyungunganya ukisuganya mu byawe ubona ari nk'umutahungana gute umutahe ubu ni miliyoni ushaka kudandaza ko ibintu biramaze kuduga ibeye kera utarangureka ibintu cy'amavuta none hagiye wogo umuliyoni umenya kuwuharura bi yego nanje amahera ndayabizinze ndatanga kurora amahera ndi umwana wa myaka 10 urabona ndashaka kubimenya amahera rero urayazi amahera none nk'uwogwa nk'ibihumbi 100 ntiho ushobora kudandaza ayo mavuta n'utwo tuntu warungi amavuta ni raki nyene ibido ni raki ibido mu y'amavuta ni raki ni ibido mu yagusa kera turabigura amajana 5 bibiri turabigura amajana 5 akini ubu niyo tugura iraki ndibaza uraza kuduha uburenganzira twinjire mu nzu turabe gatonya ariko ndibaza urafite iby'amakobi urafite iby'amakari nabikura he ndagiye mu kirago nyine ega umukecuru agiye mu kirago nabikura he ugaca wiyoronsi cyane cyarira mu gitanda gusa cyo nyine amatarafi nayakura he bwira rero abakunzi ba Isaac TV bari ko baragukurikirana ati jewe ndakeneye umutaye muze mumfashe ndo nk'umutaye wo kudandaza ayo mavuta yanje kubera ko abariko baradukurikirana canke abaza kudukurikirana canke abaza gukurikirana kino kiganiro cacu barakunda Mutamakazi nka mwebwe barafise umutima w'ikigongwe babwire rero babwira ati bakunzi ba Isaac TV babwire ego kwe babwire kera kuvuga iki gico sikirundi babwira ati bakunzi ba Isaac TV 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 sinabizi yozalani vuga ntacu konyenerega nuko bakunzi ba Isaac TV shaka mutaye kudandaza imani muyambaye ndandaza amavuta lakini mfisi kufasha imani ibinjiramo mufashe nande ndadandaza ibintu byo kumfasha nga yes bakunzi ba Isaac TV we are long time uko biri kose uko bimeze fasha nawe warafashijwe twarabemereye neza yuko tuzoguma dukora tuzoguma tujabuka inzuzi tujya kure na kure kugira ngo tugume tubazanira amakuru mashasha kandi meza agezweho tongere tunabereke n'ubuzima abantu nk'aba usanga babayemo for sure ushobora kuba ugifite imyaka mikenya ukibasha ariko nimba uzi uko ino myaka uzoyishikamo iki kiganiro ni ikiganiro kitababaje ariko par contre kirababaje ubanye nk'umutate nk'uyu uyibana wenyene aba mu nzu nk'iyi turiko turabereka usanga ari ibintu usanga bibabaje cyane gose kuko uravye inzu twe turyamamo nizo abaryamamo imvura iguye abandi barasinzira we ntasinzira mu abyumvise nahawe rero kuzana ijana ryawe cyangwa igihumbi kugira ngo uno mubibi dushobore kumufasha bibi turiko turarangiza rero ikiganiro cacu rero tukirangiza nyene gihere sivyo turakeneye ikintu ushobora kwifuriza abakunzi ba Isaac TV sivyo abaza kurikirana kino kiganiro abaza kwakira neza kino kiganiro nijyahe jambo umva wo basigiye sinzi vuga we ico ushaka abaza kubona kino kiganiro abaza kugira umutima wo kumva yuko boguha n'igihumbi cyo kugura ya nusu y'umuceri wambwiye yuko inusu y'umuceri nusu y'ibiharago bimara abaza kugira umutima w'ikigongo kugira ngo bagwe hirya kintu gira rero ijambo basigiye rero ego ukunda abavyeyi Mutamakazi mushaka kumfasha imana bayezagire muzomfasha nzoshima imana na imana bayezagire ego kwe ariko nga nta bombo twabonye bibi uvoma he ko mbona umenga
gusa nta bombo tubona ndabomba afise ndasaba ku bajirani baramba amazi babonye ndi umuvyeyi baramfasha amazi baramba yego none hajya wora ashobora kwikorera ibido cyangwa kwivomera amazi cyangwa urafise akuzukuru kagufasha kuvoma oya kuvoma nakabido kamwe unubusanga akabido akandike ejo baramfasha yego amazi ndafise umujirani waje ngaha amazi arayamba kabisa imana imwezagira tugushimire cyane bibi kuduha umwanya wanyu kugira ngo tuyage nibaze ko ndi munsi tubakeneye muzotwita yego bazotwita kabisa imana ibahezagira so muzosubira muzombarira bategura muzosanga nganye yego sedera abakunzi ba Isaac TV bari ko murakoze imana ibahezagira abwira ati bakunzi ba Isaac TV ati imana ibahezagira babwira ati bakunzi ba Isaac TV imana ibahezagira bakunzi ba Isaac TV bakunzi besafize bakunzi ba Isaac TV sinabiwa bitanishina nawe hivyo ni bakunzi ba Isaac TV bakunzi besafize imana ibahezagira muzosubira kugaruka ndabashimiye merci beaucoup yes bakunzi ba Isaac TV nta byinshi mfise byo kubabwira nta birebire mfise byo kubabwira ariko ni bya bindi nyene fasha nawe warafashije itwiteho abantu batamakazi bakuze kubera ko umugisha wabo nyene urahagije kwiterambere iyo umuntu akiri mutonya cyane gose yasirekare dushimire wowe so maze gushona kuri Sabonnez kuri channel yacu ya YouTube ya Isaac TV twabwiye ko tubakunda cyane ni MC Ivan mutima wa Burundi ari kuri micro za Isaac TV behind camera nko musanzwe mubimenyereye ni Juma Jux turabakunda cyane mudahari ntitwoba tuhari nizere yuko ibikorwa byacu turiko turabashikiriza biguma bibanezera cyane ciao ciao Isaac TV.